Shalom. Mwami Yesu abahezagire cyane. Ashikare kubagirira neza mwebwe n'imiryango yanyu. Ndabifurije kugororokera Imana. N'ubutunzi bukomeye kugororokera Imana. Dusome mu gitabo cya Yobu igice cya 27:3. Haravuga ngo igihe cyose nzoba nkiri muzima, impwemu z'Imana zikiri mu mazuru yanje, nukuri iminwa yanje ntizovuga ivyo kugabitanya. Igihe cyose impwemu z'Imana zikiri mu mazuru yanje zitaramvamwo, nukuri iminwa yanje ntizovuga ivyo kugabitanya, cyangwa ururimi rwanje ngo ruvuge ivy'ubugonge. Nkihumeka, Yobu yavuze ijambo ryiza, nkihumeka ururimi rwanje sinzovuga ibinyuranye n'ivyo nizere. Bavandimwe, mureke tugororokere umwami wacu, n'ubutunzi bukomeye. Umurongo wa 5. Ntibikabeho yuko no bemerera ngo muvuze ibiroranye kugeza aho nzofira, sinzokwigera mvuga kugabitana kugutungana kwanje. Umurongo wa 6. Ukugoroka kwanje ndakugumije ntaho nzokurekura. Amen. Ngumije kukiranukira Imana. Gwana intambara yo kugororokera Imana. Haleluya. Kugororoka kwanje ndakugumije ntaho nzokurekura. Umutima wanje tuzokwigera unyagiriza no kuza umunsi numwe mu byanje byose. Ntaco umutima wanje uzonyagiriza. Nta wundi mugisha uruta kugororokera Imana, gukiranukira Imana mu vyo ukora, mu mvugo yawe, mu ngendo yawe, mu buzima bwawe, ukiranukira Imana. Gwana intambara yo gukiranukira Imana, kiranukira umwami wawe. Semeni amen. Kiranukira umwami wawe. Ukugoroka kwanje ndakugumije ntaho nzokurekura. Sinzorekura kugoroka kwanje. Umutima wanje tuzokwigera unyagiriza no kuvya umunsi numwe mu yanje yose. Ntacu umutima wanje uzonyagiriza. Ntacu umutima wanje uzonyagiriza. Amen. Yobu yaravuze neza ko ntacu umutima wiwe uzomwagiriza. Reka ndababwire inkuru nziza. Tugororokere umwami. Tugororokere umwami mu vyo dukora, mu ngendo zacu, mu buzima bwacu bwa misi yose. Tugororokere umwami. Tugororokere Imana yacu. Igitabo cya Daniyeli igice cya 1:8 haravuga ngo maze Daniyeli agira imigabo mu mutima yo kutuzahumanisha. Daniyeli yari impunzi, ariko yaho yagiye aravuga ngo sinzokwihumanisha. Maze Daniyeli agira imigabo mu mutima kutazokwihumanisha ivyo kurya vy'umwami cyangwa igiturire yuhira. Nico catumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Semeni amen. Yinginga Imana, aringinga. Haleluya. Umukuru w'ingone aramubwira ngo jewe ntaco nzokwihumana. Agira imigabo mu mutima. Maze Daniyeli agira umugabo mu mutima kutazokwihumanisha ivyo kurya vy'umwami cyangwa igiturire yuhira. Haleluya. Agira imigabo. Ndakwifurije umugabo yo kudi. Ubwirire nawe imigabo mu mutima wawe. Uvuge ngo mwami ndagize imigabo yo kukiranukira. Kuko Yobu yavuze ngo iwe yavuze ijambo ryiza ngo ukugoroka kwanje ndakugumije. Nico kimwe na Daniyeli aravuga ngo Daniyeli agira imigabo mu mutima yo kutiyanduza iyo ari bwami. Mureke tugororokere umwami, mureke dukiranukira Imana. N'umugisha utangaje. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 22:11 haravuga ijambo ryiza. Haravuga ngo ukunda umutima utanduye akagira ubuntu mu minwa yiwe, uyo azoba umutoni w'umwami. Urifuza kuba umutoni w'umwami, umwami wacu? Gira umutima utanduye, gira umutima utakwagiriza ikibi. Genda n'ingeso nziza, irinde ikintu cyose kiza kugutandukana n'umwami wawe. Bene data, mureke dutandukane n'icyaha n'igisa naco. Haleluya. Ubuzima bwacu buratashe kuri Kristo Yesu umwami wacu. Tugire imigabo Daniyeli yagize. Agira umugabo wo kutihumanya. Yagize umugabo wo kutihumanya. Abwira umwami umuntu wabacunga arababwira ngo jewe muduhe iminsi 10 ntitugire ibyo kurya byatekera ubwawe abigirwamana. Ni muduhe iminsi 10 muzatugenzure. Barya insoromano bararya. Haleluya.
ariko ngo nyuma y'iminsi 10 ngo barabye ngo basanga mu maso habo akayangana. Haleluya. Kubera iki? Bari baragize imigabo myiza yo kutihumanyisha. Gira umugabo mwiza wo gukiranukira Imana. Haleluya. Yobu yavuze ngo ukugoroka kwanje ndakugumije ntabwo nzokurekura, ntaca iminwa yanjye nzovuga ikinyuranye n'ubutumwa bwiza. Haleluya. Isa 20 muri yo baravuga ngo umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe harahiriwe abana azosiga, harahiriwe abana abagororotsi bazosiga. Bene data, urashobora uno munsi kuba ntacu ufise ariko gororokera Imana, gwana intambara gororokera Imana. Ubundi nawe arashobora kwirundanirizaho ibindi, akirundanirizaho akiba akagira gute yasa gusiga abana biwe bakazosigara mu bukene. Harahiriwe abana abagororotsi bazosiga. Haleluya. Urashaka kubasigira mu nzu y'ubukode, urashaka kubasiga ntacu bafise, ariko kubera gukorokera Imana kwawe, Imana ikazokwibuka, Imana ikazibuka abana bawe, bakazubaka ibirenze ibitigeze bica mu byiyumviro byawe. Dufite Imana izikuranye imyanya n'ibihe. Mureke tugorokera Imana, reka tugorokera Imana aho ukorera, muri ako kazi kawe, ibyo ujeje gukora bikore neza, bikore neza. Ukorera leta, ukora neza, reka kwiba, kora neza. Ibyo ukora ubikora neza, ubikora nabi, hari abari inyuma bazobizibura, hari abari inyuma yawe bazovyimbura. Uno munsi urashaka kwiba, ukiba, ukavuga ngo reka nkora ibi ingemerwe neza, ariko ukava muri nosi abana bawe bakaza bagira isoni zo kuvuga aho bavuka. Kubera iki? Kubera ibikorwa bibi z'umuvyeyi wabo. Yavuze hano mu Yobu, yavuze ngo umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe harahiriwe abana azosiga. Abana b'abagororotsi barahiriwe, abana b'abagororotsi barahiriwe. Amen. Aho uri hose, muri revugezeho, mu butunzi ufise, ugororokera Imana. Ndakwifurije kugororokera Imana. Ni ikintu utazigera wishuza, ni ikintu abana bawe batazicuza, ni ikintu utazicuza, ni ikintu abana bawe batazicuza. Harahiriwe abana abagororotsi bazosiga. Hariho umubyeyi umwe w'Igitega, ndibutse no ntahe yarapfuye, umugabo yarapfuye mbere, umugore mama wabasigarana arera abana mu buzima bwoye, arabarera. Ejo bundi aritaba Imana. Abana bagiye kuraba muri Bibiliya yabo basanga rino jambo ryanditse ku rupapuro rwa mbere, yaragiye rivuga ngo harahiriwe abana abagororotsi bazosiga. Kuri yanterema rino jambo abana bararivuze, ni mama wabo yasigiye ijambo rivuga ngo harahiriwe abana abagororotsi bazosiga. Abo bana barize amashuri neza, universite meza, abari bageze muri universite, muri secondaire barize neza, ubu batangiye gukora, bamerewe neza. Harahiriwe abana abagororotsi bazosiga. Harahiriwe. Hariho bamwe biba amafaranga bakiba bakabaronka hanze, bashika hanze bikanga, ukibaza ngo byagenze gute, mbega barungise gute. Harahiriwe abana abagororotsi bazosiga. Ivyo ukora byose ubikora ubigorokeye Imana. Hari impera y'abagororotsi, hari impera ku bana b'abagororotsi, hari impera ku generation y'abagororotsi, hari impera ku bana na generation y'abagororotsi. Umurongo igice cya 28 mu migani haravuga ngo ibyizigiro z'abagororotsi ni umunezero, ariko ibyo abanyakibi bishimiye bizoshira. Ibyo abanyakibi bishimira bizashira, ariko ibyizigiro z'abagororotsi ni umunezero. Haleluya. Ibyizigiro z'abagororotsi ni umunezero, ariko icyo abanyakibi bishimira kizashira. Umuntu arashaka kwishimira ibi, fisi wakuye ariko bizashira. Ariko ibyizigiro z'abagororotsi ni umunezero. Ibyizigiro z'abagororotsi ni umunezero. Haleluya. Mu gice cya 12 gitabo cy'imigani haravuga ngo umunyangeso nziza atoneshwa n'Uhoraho, ariko umuntu w'imigabo mibi Uhoraho azomucira kwiteka. Uhoraho azamucira kwiteka, ariko umunyangeso nziza azatoneshwa n'Uhoraho. Ndakwifurije kugira imigabo mu mutima wawe yo kutihumanya, okugorokera Imana. Yobu yavuze ngo ukugoroka kwanje ndakugumisha. Ukorera muri Obere, gorokera Imana, gororokera Imana. Ukorera leta, ukorera amashirahamwe atandukanye, gororokera Imana. Ivyo ukora ugororokeye Imana, ivyo ukora ugororokeye Imana, hari umunsi abana bawe bazovyimbura, hari umunsi abana bawe
bazovuga ngo mana turagushimiye, turi fier yuko twabyawe n'umubyeyi nk'uyu. Turi fier. Urakora mu bucamanza, ukora mu bucamanza, uri umucamanza, uca imanza, uraba neza izo manza uri kuraca. Nimba ugenda hirya bakaguha 5 miliyoni 3 ukajya ibiturire kugira ngo urye urubanza, ivyo uri kurakora hari abana bawe udakunda bazovyimbura. Ivyo no kudakunda abana bawe n'umuryango wawe, no kudakunda umuryango wawe. Harahiriwe abana abagorotsi bazosiga. Abagorotsi, abana b'abagorotsi barahiriwe kuri ino si y'abazima, barahiriwe. Urashaka kumusiga ntacu umusigi, ariko kubera kwiranukiye Imana, kubera abagororokeye Imana, Imana ikazibuka urubyaro bwawe rukazabanye inkomezi mw'isi, bakavuga ngo ndora abana twifuza nibariye. Kubera iki? Bagororokeye Imana. Reka kugororokera Imana ni umutahe udahomba. Kugororokera Imana ni umutahe udahomba. Ibindi birahera, ibindi hano havuze ngo ibyo abanyakibi bishimira birarangira. Hari igihe bishira ibyo abanyakibi bishimira, ariko ibyo abanyakibi bishimira bizashira. Ariko bumve ngo ariko ibyizigiro by'abagororotsi n'umunezero, ibyizigiro by'abagororotsi n'umunezero. Yesu aguhezagire, Yesu aguha umugisha mwinshi. Ndakwifurije kugororokera Imana. Uwo ni umutahe abana bawe bazosigara bimbura utakihari. Data, mu izina rya Kristo Yesu, uduhe kugororokera. Yobu yavuze ngo ukugororoka kwanje ndakugumije, ntaho nzokurekura. Haleluya. Sinzorekura kugororokera Imana. Oh, haleluya. Mwami Yesu, turifuza kugororokera. Ibyo abanyakibi bishimira bizoshira, ariko ibyizigiro by'abagororotsi n'umunezero. Wavuze ngo